Aramutse camiro ivana mwese aherereye umunsi tugiye kubabwira ese gukomanya ibirahuri imbere yo gusangira bisobanura iki. Nimba utarabikora warabikoze, nimba utarabikora ushobora kuba wibonye ku bandi bantu, ariko benshi bakunze kubashikira ko barinda gukomanya ibirahuri imbere yo gusangira canke amacupa. Ivyo bintu vyaba bihishije iki inyuma yavyo? Ndashaka ndagusaba imbere yuko wumviriza iyi video ukore subscribe kugira uzoze ukurikirana ibiganiro vyinshi bica kuri iyi chaîne iminsi yose, ndetse nimba warayigize nawe ushireko j'aime ndetse unabisangize n'abandi. Ugukomanya amacupa, ibikombe imbere yo gusangira ico kunywa ni ibintu bisangiwe canke bihuriweko n'abantu benshi. Ushobora kuba warabigize canke ushobora kuba wabonye ababigira. Mbega nubwo bigira urazi ico bisigura canke nimba wabonye ababigira waribajije ati bisigura iki n'iki? Ivyo nivyo naje kukubwira ngaha. Imico itandukanye kandi usanga igisobanuro rusange atakindi uretse kuba ikimenyetso co kunezeranwa canke kwishimiranira hagati yanyu mwe muriko muba musangire. Yamara gukomanya ivyo ugomba kunyweramwo mukavuga ngo cheers, ara sante, ku buzima bwacu, ngo gasoma gasubire, ndetse n'ayandi majambo wumva akunze kuvugwa, bifise inkomoko ya kera cane mu mateka n'imigenzo na cane cane mu bihugu vya Buraya, Aziya na Amerika. Woshobora kubona uvyibaza ubona biba ukiyumvira ati mbega ibintu vyaje ryari, ni vya vuba canke ni vya vuba? Oya, ni vya kera cane. Imbuga za internet canke imbuga ngurukana bumenyi zagiye zandika kuri uyu mugenzo, nyinshi zivuga ko gukomanya no ivyo kunywesha imbere yo kunywa bikomoka ku migenzo yo hambere, ibihugu bikiyobowe n'ingoma za cami, igihe kenshi kw'isi hahora intambara z'urutavanako canke z'urudaca, bamwe bashaka kwagura imbibe z'ibihugu, abandi bashaka kugwiza abacakara slaves canke esclave. Musanzwe muzi ko n'ibihugu vyacu abacakara canke esclave batwawe muri Amerika n'i Buraya ndetse n'ahandi. Ivyo umwami canke uwundi muntu wese yaba afise umwanya canke afise ubuyobozi, yaba afise ivyo ayoboye, yaba agiye imisi yose y'umwami canke umuntu afise ivyo ayoboye mu gihugu, yaba agiye gusangira umuvinyi na mugenzi we ku meza, imbere yo gusomako uwatumiwe yabanza kuzamura ico agiye kunyweramwo, nimba ari icupa, nimba ari ikirahuri, nimba ari igikombe, agasaba na mugenzi we kubigenza gute na nyene akakizamura, hanyuma bakabikomanya ku buryo bwumvikana ariko atari cane, barangiza bagasoma bakarabana mu maso. Mushobora kwibaza ati mbega impamvu vy'ibi vyakorwa zari inki? Bisigura ubutandukanye benshi ntibabihurizako insiguro batanga, ariko impamvu z'uyu mugenzo kwari ukugenzura barabe ko umuntu yashize uburozi mu co kunywa c'uwundi. Ati mbega babibona gute? Ni imbuga nyinshi canke social media canke reseaux sociaux wanashika zavyanditseko, ariko twifashishije imbuga nka Snowbrain canke Times of India canke Today found out, twakwiye ko ivyo duhaye tubashikiriza, zose zivuga ko iyo haba hari uwashize uburozi mu co kunywa c'uwundi atashobora kumuraba mu maso imbere yo gusoma, canke amuravye mu maso yamurabana amasoni canke akamurabana ubwoba. Ivyo vyatuma rero wa muntu amenya ko uwo bagomba basangira yamukoreye ikintu, yamushiriyemwo uburozi canke yamushiriyemwo ibintu bitari vyiza. Hari n'abakoresha uburyo bwo gukomanya mu bikombe canke ibirahuri, hari n'abahora babukoresha kera, ibirahuri barabana mu maso, hagize uwuvyanka uwundi akamenya ko bamushiriyemwo uburozi canke ikindi kintu kitari ciza. Iyo bose baba ari abami, abatware canke abayobozi b'ingabo mw'ivyo bihugu, intambara yaba itanguye hagati y'ivyo bihugu vy'abantu babiri, kubera umwe yagiriza uwundi ko ashatse kwica uwundi. Hagati aho ariko hari n'abemera ko gukomanya ibirahuri ngo vyashobora kwirukana imyuka mibi
nk'abazimu, ngo kubera ngo imyuka mibi n'abazimu birabangamirwa na rya jwi ry'ibirahuri biriko birakomanya. Ese uba wari uzi ico bisigura gukomanya ibirahuri? Wahora ubikora canke wahora ubona ababikora ukibaza ati mbega ivyo bintu bisigura iki? Birafise ico bisigura nyene cane nkuko twashoboye kubibabwira ngaha. Ico gusaba no gukora subscribe nimba utarayikora kugira ngo uzokurikirana ibiganiro vyinshi bica kuri iyi chaîne iminsi yose. Nimba warayikoze nawe dushireko j'aime, partage na commentaire, ndetse unabisangize n'abandi bashobore kubibona, ko ni benshi bashobora kuba babikora batazi ico bisigura canke bakabibona ntamenya ico bisigura. Bye bye, thank you.